sinzi ko hari abakurikiye umukuru w'igihugu ikiganiro yahaye abasirikare n'abapolisi bariko baramwifuriza umwaka mwiza. Yabwiye ati uyu mwaka w'2025 yavuze ati ni umwaka wo kurwanya la corruption. Aca asaba abasirikare n'abapolisi gufasha muri urwo rugamba. Ivyo umuntu yokongera ko nuko ubu buryo Uburundi buratunze ariko amahera y'Uburundi ajahe? Amahera y'Uburundi ajahe? Amahera ya leta ajahe? Abantu bose birirwa bubaka ama etage, bantu benshi birirwa bubaka ama etage. Ngirya obe abantu bubaka ama etage muri obe, harya muri obe amahera yinjira abantu baca bashira bakevya. Amahera mu gihugu yinjira, mugabo yinjira mu mifuko y'abantu. Igihugu kiratunze ariko abantu mu mitwe yabo wapi? Abarundi mu mitwe yabo turacyafise ingorane kutiyumvira igihugu. Twebwe benshi nitwiyumvira igihugu, abantu no kwikunda gusa. Ngiki kibazo muri kino gihugu. Igihugu kiratunze, iyo kitaba gitunze kiba cyaratembagaye, ariko abarundi turikunda cyane birenze urugero. Uwo mutima nimuze kuvuga ngo indicateur zingene uwo mutima wohinduka, iyo indicateur ntayo woronka. Ariko ahanini iyo niyo ngorane. Umuntu wese ahagiye kwikunda bamurungitse gukorera igihugu, aho kugira ngo akorere igihugu no kwikorera. Ibivuyemo byose ashira mu mufuko, ibivuyemo byose ashira mu mufuko no mu muryango yabo. Cyo nicyo kibazo gikomeye. Sinzi ko hari abakurikiye umukuru w'igihugu ikiganiro yahaye abasirikare n'abapolisi bariko baramwifuriza umwaka mwiza. Yabwiye ati uyu mwaka w'2025 yavuze ati ni umwaka wo kurwanya la corruption. Aca asaba abasirikare n'abapolisi gufasha muri urwo rugamba. Ivyo umuntu yokongera ko nuko ubu buryo Uburundi buratunze ariko amahera y'Uburundi ajahe? Amahera y'Uburundi ajahe? Amahera ya leta ajahe? Abantu bose birirwa bubaka ama etage, bantu benshi birirwa bubaka ama etage. Ngirya obe abantu bubaka ama etage muri obe, harya muri obe amahera yinjira abantu baca bashira bakevya. Amahera mu gihugu yinjira, mugabo yinjira mu mifuko y'abantu. Igihugu kiratunze ariko abantu mu mitwe yabo wapi? Abarundi mu mitwe yabo turacyafise ingorane kutiyumvira igihugu.
twebwe benshi nitwimvira igihugu, abantu no kwikunda gusa. Ngiki kibazo muri kino gihugu. Igihugu kiratunze, iyo kitaba gitunze kiba cyaratembagaye, ariko abarundi turikunda cyane birenze urugero. Uwo mutima nimuze kuvuga ngo indikateur zingene uwo mutima wohinduka, iyo indikateur ntayo woronka, ariko ahanini iyo niyo ngorane. Umuntu wese ahagiye kwikunda, bamurungitse gukorera igihugu, aho kugira ngo akorere igihugu no kwikorera. Ibivuyemo byose ashira mu mufuko, ibivuyemo byose ashira mu mufuko no mu muryango yabo. Cyo nicyo kibazo gikomeye.